Marita, ndakuzi kandi nakubonye. Ariko nagira ndakubwire neza. Misiyo yantumyeho. Nasanze nta mpamvu yo kuyikora. Kumagara ku mutwe sivyo usikibona manga turangana amadiri nayi wanje ubwanje gite sayi wawe ntunyinjire nari sinzo kwinjira mu buzima bwawe uranyuma none nkawe nko kwitora guhemukira Karori ntaca atagukoreye wewe yabusigaye wimwisha amajoko urisiga ugaca kera uribuka ingene wasi n'amaguturiya kurenze gusa nyumbiriza warakoze kumfasha kandi kinda kweretse cy'umwana w'umuntu ashoboye nishobonye mwo Marita nuze kwigera uyibagira n'umusi n'umwe kuko uyibagiye byo kugirira ingaruka turumvikana ndahamya kariko bwa mbere yego nibwo bwa mbere ni nabwo bwa nyuma amaso yawe murabye musezere murabwa nyuma aranzirika mvuye ku ishuri urazi ko ari we yashatse no kwicisha iva byose narabibonye ahora amasengi Samire 500 miliyo. Iyi miti yawe urandoga no kuvuga simvuga icyo ushaka kuvuga. Umwana wawe nta bikindi kibazo kigira kabiri cya gatatu. Kuko aho kugira je mu mbanze no babanza. Je nkunda kwikingira nkaza mu banyuma. Niyumvira abantu nishe kuntu bangana ku burofa bw'iwawe. Marita, gendo yasubirane. Uyarye uyasanye na bene wanyu. Nonde munsi akuvire mu buri kimwe.